Ikaze mu mwanya mwiza mu mwanya w'iki gitondo cy'uko tuvugana amajambo y'Imana kuri mikro muri kumwe na Jackson Nkeshimana. Urashobora kwibaza ati mbega none ga Jackson, mbega ubu ugira uyage natwe ijambo rimeze gute? Reka dusome muri igitabo cya Yesaya igice cya 41 ku murongo wa 10. Yesaya 41 ku 10 havuga hati, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe, nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo k'ubugororotsi bwanje. Uguti amen. Kumbure ntiwavyumvise neza, ntabwo mbwira uwundi muntu ariko ndiko ndabwira wewe. Umviriza ni igitabo cya Yesaya 41 ku murongo wa 10. Ati, ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Aya ni amajambo abiri. Ntutinye ni irya mbere, kuko ndi kumwe nawe. Ntukihebure kuko ndi Imana yawe, nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo k'ubugororotsi bwanje. Vuga uti amen. Dusimbe tuje ku 13, 41:13 havuga hati, kuko jewe uhoraho Imana yawe nzogufata ukuboko kw'iburyo nkubwire nti ntutinye, ndagutabara. Ndasubiyemo, kuko jewe uhoraho Imana yawe nzogufata ukuboko kw'iburyo nkubwire nti ntutinye, ndagutabara. Ndasubiyemo kandi wumve ko uhoraho Imana agufashe ukuboko kw'iburyo, maze wumva ayo majambo akubwiye ati, kuko jewe uhoraho Imana yawe nzogufata ukuboko kw'iburyo nkubwire nti ntutinye, ndagutabaye. Uti Jack, uno munsi ho uza kuvuga amajambo ameze gute? Ngenda kubwire nti ntutinye, uhoraho aragutabaye. Ico ni Kirundi, wenda urashaka kuvuga ati agomba kuvuga ati uhoraho azontabara. Oya, sico ngomba kuvuga, mugabo mvuze nti ntutinye, uhoraho aragutabaye. Uti wo, aturamenya ibibazo narimo. Nkubwiye nti ntutinye, uhoraho aragutabaye. Aya n'amajambo Imana yabwiye Abisirayeli. Kenshi na kenshi Abisirayeli baraciye mu bibazo vyinshi cyane. Ndibaza benshi musoma amajambo y'Imana murazi ibibazo Abisirayeli babaye mu bibazo bigoye cyane, kandi mu magogwa atumvikana. Novuga nti atumvikana kuko bari babaye abaja imyaka n'iyindi, babaja b'Abanyegiputa, kandi babatwaza igitugu, kandi ari ubwoko bw'Imana. Ico ni ikintu kumbura gishobora kugutera amakengo, kimvira ati mbega none ko jewe ngowe ndi muri bibazo mezuku kandi ndi uw'Imana, kandi nsenga Imana, kandi nama ndi hafi y'Imana, kandi nama ndayigororokera. Hari gihe uba mu bibazo ukumva umenga Imana yaguhevye gose, yagutaye nta handi hantu muba muzinanye, kandi ukumva ukavyumva ukavyinishiramo, kuko ubu haragera igihe Satani akwereka ibibazo by'abandi bantu bigeze gukorera Imana mugabo bitagenze neza, akwereka gusa abo bitabaye vyiza gusa. Abisirayeli rero babaye mu buzima bugoye, nkuko benshi mumaze kubisoma mu ijambo ry'Imana. Babaye bakoreraho Abanyegiputa, kandi babayeho bacuranguzwa, kandi ari ubwoko bw'Imana. Ni kibazo kitoroshe, kuko nawe urashaka kuba uri mu bibazo, naho utari kurafyatura amatafari nkuko Abisirayeli bayafyatura, ariko urashaka kuba uri mu buja kanaka, urashaka kuba uri mu ngorane kanaka, urashaka kuba uri mu kibazo kanaka. Abisirayeli babibayemo kugeza aho baniha, baratakamba, kugeza aho Imana ibwira Mose ati ndumvise ukurira amarira y'Abisirayeli, amarira y'abantu banje arangezeho, arashitse aho ndi, none manukanywe no kubatabara. Nawe Imana imanukanye no kugutabara. Ntutinye, Imana iragutabaye. Sinkubwiye nti ntutinye, Imana izogutabara. Oya, nkubwiye nti ntutinye, Imana iragutabaye. Nibiye byinshi cyane, byinshi kandi bigoye wabayemo, ku buryo wumva umenga Imana umenga iri kure yawe.
ariko rino jambo no munsi sijya uwundi ariko ribwiwe wewe ati ntutinye Imana iragutabaye. Ariko nimba ufise umuntu ukunda cyane urashaka kumandikira message nawe baba 2 cyangwa 3 nawe kugira ngo aronke kuri uwo mugisha umubwira ati ntutinye Uhoraho aragutabaye. Abisirayeli kumva ko Imana ishobora kubatabara bavyumva nk'umugani, ariko muri urya mugambi wo kubatabara naho nyine bagiye bahura n'ibibazo vyinshi. Ko muri Imana yagiye ikubwira vyinshi, kubwira ati ndagukijije, ndagutabaye, ndakugiriye neza, maze ukaraba ukamenga yangwa iracariho, ukamenga bya bintu biracariho, ukamenga kwa kundi kuracariho, ukumva umenga uracaboshwe. Abisirayeli babaye muri ubwo buzima ku buryo bigeze no kwifuza gusubira inyuma, bifuza gusubira kwa Farawo, bifuza gusubira bazi umuntu kwifuza ibitunguru. Abisirayeli babaye mu bibazo bikomeye cyane, nawe ushobora kuba wabaye mu bibazo kumbure biruta ivyo ukwiyumviriye ko ubayemo. Neza na neza ngomba hanini ko tovugana kuri Yosefu tovuga ko yabaye intandaro yuko Abisirayeli bashika muri Egiputa. Yosefu Imana yamuhaye inzozi y'ibizoba. Satani aravyumva arabimenya kuko Yosefu yabibwiye bene wabo, kandi kenshi na kenshi umuntu ukunda uramubwira twose, sivyo? None nta muntu ushaka kubwira twose utamukunda. Kugira ngo Yosefu abwire bene wabo nuko yarazi ko ari bene wabo kandi ko atangorana atakibazo, ahubwo bahava banamusengera ati Imana igushoboze utere imbere ushika aho hose Imana igomba kushika. Ariko umugambi wa Satani kugira ngo aducire mu kugira ngo nidushike hahandi Imana igomba. Kumbure warabwiye umuntu vision yawe mu gishingo cyuko yo gusengera aca hagurutse intambara. Kumbure wambwiye ati je mfise ingabire yo gusenga ikiba intambara. Kumbure wavuze ati je mfise ingabire nini canke hari icyo Imana yambwiye kica kiba intambara kuri wewe. Ariko ndakubwira ntutinye, Uhoraho aragutabaye. Yosefu yarakunda bene wabo kandi yarabakunda cyane. Nikimenyamenya nuko igihe se yamutuma kujya kuhamagara nako kujya kugaburira cyangwa kuraba aho baragiriye, Yosefu ntibyamuteye ikibazo kinini, yarabinezererewe ajya kubaraba kandi byari byoroshe. Aho se yari yamubwiye ko aza kubasanga, so yabasanze kuko yahavuye asanga bimutse, kandi ntabwo yasubira inyuma ngo kuko yababuze. Mugabo yagiye kubarondera aho bari, yarafise urukundo rwinshi kuri bo. Ariko nubwo yarafise urukundo rwinshi kuri bo ntabwo bari bafise urukundo kuri we, kandi bace bamufatira imigambi akiri kure atarashika. Baramubona ati karosi nguge. Ariko ngira ndakubwiye nti ntutinye, Imana iragutabaye. Sinkubwiye nti ntutinye ngo Imana izogutabara, oya, nkubwiye nti ntutinye, Imana iragutabaye. Kandi rino jambo ni waryakira neza nk'ijyawe riraza kuba ijyawe, ariko ni waryakira nk'ijyabandi riza kuba ijyabandi. Mugabo sinkubujije kwandikira message abandi nawe kugira ngo bashobore kuronkako. Yosefu yarafise ayo masezerano yose ingene azogenda kurikirana, nkuko nawe ufise amasezerano yandi Imana yaguha kuva muri mirongo, kuva cyagihe, kuva kuri kwa kwezi, kuva umaze kwiyebura, umaze kumva kumenga ntagishoboka, nagigishobotse nawe no. Yosefu mwene wabo wundi yitwa Ruben acavuga ati no, nibishoboka, nibikunda ko tumumwica, reka tumute muri iki kinogo. We yagomba kugira ngo arabe ingene umukiza ikinogo cy'amazi. Ariko naho nyene uri mu bibazo, Imana irakuramira, Imana irakugirira neza, iragutabara aho nyene mu bibazo, aho nyene. Nico gituma idashobora kurekura kupfa, nico gituma cyagiye wahatswe gupfa mugabo ntiwapfuye, nico gituma cyagiye wahatswe waragiye no mu bitaro byaragize ibi mugabo ntibyashobotse kupfa, ko Imana iri gufitiye umugambi mwiza kandi neza na neza, iri gufitiye umugambi udasanzwe. Iyo Imana itagufitiye umugambi no munsi ntuburi kurumva ayo majambo ni ntutinye, Imana iragutabaye. Vuga ati amen, subiramo ati amen kandi amena.
vuga ati ijambo ni gwanje kandi uryakire nka gwawe. Yosefu bamuta muri ico kinogo, cyari kinogo cy'amazi, mugabo Imana imutabarirayo. Icerekana ko Imana yamutabariyeyo nuko ico kinogo uwo munsi atamazi yarimo, kuko bakimutamo kiri mu amazi yari gupfirayo. Sasa ngomba hanini wige kuri Yosefu ari muri ico kinogo. Wa muntu afise amasezerano, wa muntu Imana yabwiye ibitare bike, none urisanzira mu gasho, none urisanze wakuwe mu kazi, none urisanze bari kwagwiga bakwice, none urisanze muganga kubya ati ingwara n'ukuri ntikira nanse kuko ihebuza mbere y'igihe, ariko nta kundi ntikira kandi niwitegure mu minsi iri imbere uzopfa. Muganga abaye Imana. Mbeko muganga nawe aje kwa muganga, hari igihe ujya kwa muganga ugasanga muganga nawe yagiye kwa muganga, ukabura inyishu, ukabura ikibazo byose, ukabona umenga. Nkubwire nti ntutinye, nturanduke n'umutima, ntiyagiye n'ikintu na kimwe kikutera ubwoba, ko uhoraho ari kumwe nawe kandi uhoraho aragutabaye. Ndibaza umuntu ariko aranyumviriza ni umuntu aba yumva ikirundi. Utabara umuntu ari mu kibazo, cyangwa yasogereje, cyangwa yazinzwe n'ikintu kanaka hirya no hino ntabona aho yoca, maze ukaza kumutabara. Hari n'igihe usanga ari nk'umuntu yafashwe n'abandi cyangwa n'abandi bagomba kumugirira nabi. Icyo kintu cyose kigomba kugira nabi, icyo cyose ntaninze kudondagura, uhoraho agira gutabara. Uwo ndabivuze nabi, ntagira gutabara ariko aragutabaye. Yosefu ari mu kinogo, iyo abara yarari kiringiho ntuno munsi, Jack nari kumuzana hano kuri radio nkamubaza ni vie Yosefu, mbega none uri muri cya kinogo wiyumvira iki mu bisanzwe? Je kubganje sinzi ico yoba yiyumviriye, mugabo umuntu ashaka kwiyumvira bimwe mu byo yoba yiyumviriye. Ashaka kuba yiyumvira ati no kamama buriya ivyo Imana ivuga nukubiraba neza atarona akiri bimutumikiye Mungu, ati dukoreshe n'ubwenge, ndi muri iki kinogo Imana izoshitsa guta amasezerano yanje. Zijya zari inzozi gusa, kuko nta kuntu Imana ishobora kuba yansezeraniye ibintu maze bakana mu kinogo nk'uku. Iyo ni Imana nyabaki. Undi muntu yari mu mageragezo ambwira ati jewe naciye numva no turya na Bibiliya. Hari igihe umuntu aje mu mageragezwa ukamenga amageragezwa ni wowe yahamagaye. Uva mu igeragezwa harimo irindi ukabona ari kurindiriye, uti mva muri iri ninjira muri iri. Kimve ati mbega none je nakosheje iki? Kugeza utangura gutuka Satani. We Satani, we dupfiki Satani. D'ailleurs ntugira so, ntugira mama, Yesu afise se, Yesu afise mama wiwe, we ntugira n'abana, twe turabana b'Imana, turabana ba Yesu. Ukimvira ko ubu kumututse sawa ntazosubira. Ejo ukazubona ikindi kandi kirusha ca kindi. Kimve ati mbega mana, niki cyangwa singusenga neza. Ukacuvuga ati nuko umuntu asenga mpagaze, reka nze ndasenga mfukamye. Ugasenga upfukamye, mugabo inyishu ukabona umenga ntiza. Uri muri cya kinogo Yosefu yararimo, kandi icyo kinogo buriya ni nyishu. Vuga uti amen. Barashaka kugukura mu kazi ukibaza ati karabaye, kumbe ni nyishu. Umuntu ashaka kukwiba ibyawe ukibaza ati karabaye, kumbe niyo nyishu. Aho Imana icyo ntushobora kuhamenya, yaragusezeraniye izobishitsa, nubwo bizoteba izobishitsa. Ndakubwire ni ntutinye. Ikintu kimwe Satani akoresha gutinya, akoresha ubwoba, akakwereka ko bidashoboka, akakwereka ko bidakunda, kandi akakwereka abandi ko bari bakijije kurusha wewe ariko batashitse kuri ico kintu uri kurasaba. Satani akubwira ati none wewe baza ko wari ukijije kurusha naka ntiyari umwigeme w'akarorero muri quartier hose, abantu ntibari bamunzi. None yatwaye igitwarire. Kandi buriya ijwi rya Satani ushaka kumenya ko ari Satani.
uca wimvira ngo nivyiyumviro vyawe ati nkaje nize ndakeneye kwiyumvira neza ibintu byose ifa ko umuntu abishira mu mutwe agatunganya neza kumva neza iyo bija niyo biva, ugatangura gushiraho ibiharuro, ugatangura gushiraho amafilosofi, ugatangura gushiraho amapsikoloji, ugatangura gushiraho ibintu byose wobuzi ukavuga ati ndavyumva nibikunda inzozi zirabaho, inzozi abantu kuvugishwa ijambo ryanditse muri Bibiliya byandikiwe b'Abisirayeli ntabwo ari jewe. Mugabo no kubwira nti ntutinye ora aragutabaye. Iyo ngwara wari umazemo iminsi, iyo ngwara wari umazemo imyaka, ico kibazo wari umazemo iminsi, ico kibazo wari umazemo imyaka, ntuzi impamvu ugure radio uno munsi, ntuzi impamvu nuko Imana yagomba ikubwire ko igutabaye. Kandi ndifuza ko ushinga intahe imbere y'abantu, Imana iragutabaye. Vuga amen, vuga amen. Vuga kandi uti amen. Uhora aragutabaye. Aho waririye, wararize kenshi, waratakambye kenshi, waratanze umutwaro kenshi. Harageze n'igihe abantu bagutwenga, harageze n'igihe abantu bakuvuga nabi, warageze n'igihe abantu batagutahura, abo muvukana ntibagutahure, abo mubana ntibagutahure, uwo mubakanye ntagutahure, abavyeyi bawe ntibagutahure, ariko uhora akagutahura, mbwa akakubwira ati ntutinye nzogutabara. Ariko uno munsi akubwira ati ntutinye ndagutabaye. Iyo Yosefu yariko arumviza radio vyizigira ari muri cya kinogo yariko kuvuga ati Jack wenda kuzi ivyo uriko uravuga ivyo, ati Jack uraremesha kweli, kuremesha uraremesha, none muri iki kinogo nzovamwo, nashizwemo n'abari kuntabara. Sinzi ko gitahura neza, abari kumutabara nabo bavukana, uravyumva nawe, nta muntu w'inshuti ari hafi cyane nk'umuntu muvukana. Ariko abo nyene bari bajejwe no kumutabara mu gihe yogira ikibazo, nibo ba mutaye mu kinogo. Yosefu yari kumbwira ati Jack nukuri muri iki kinogo ni nahava nzosezeranira Imana ibi nibi. Nkuko nawe maze gusezeranira Imana, tegura ivyo bintu byose wasezeranira Imana kuko hageze bitegura ubishire hafi. Uti Jack kweli? Yes, bitegure byose ubishire hafi kuko iragutabaye. Warasezeranye, none navyo wasezeranye, wavuze ati Imana ni wangirira iki nanje nzogira uko, none irabikoze. Uti Jack ko ntarabibona n'amaso, rindira kanyisase. Nutinye uharara gutabaye. Yosefu muri kijya kinogo sinzi ico yiyumvira, yaraba hirya no hino akaraba hejuru kumbura akabona umucyo mukenya, akifuza ingene yoshika hejuru ku isi bikanka. Umwana yari yambariye impuzu nziza y'inyambara bami, akisanga ari mu kinogo n'impuzu batabaguye, kandi ababikoze ni babandi bari bakwiye no kumukingira, niba abandi barakwiye no kumugwanirira kugeza ku munota wa nyuma. Ariko hari uwundi amutabara arusha inkomezi abo bavukana, kandi abarusha no kumukunda. Hari undi muntu aza imbere yakakubwira ati ndagukunda sha, akabwira kandi ndagukunda cyane, mbere wanashaka no mu byo yerekana ukabona ko agukunda, ariko ugasanga umuntu n'umuntu ejo ibyo azokora ugatangara. Ariko uhoraho Imana yacu ntabwo yigera hemuka, nazo kwigera guhemukira, azobana nawe mu bihe bigoye no mu bihe byoroshe. Mu gihe abantu bose bakubwira ati mviraho, wazokubwira ati niwiyizire. Mu gihe nyene nzakubwira ati va mu nzu yanje, wazokubwira ati ingo mu nzu yanje. Vuga uti amen. Mu gihe abantu bashaka kukwiba ibyawe, mu gihe abantu bashaka kuguhemukira, mu gihe abantu bashaka kugirira nabi, mu gihe wakubwira ko azokujana hasigaye umunota umwe akubwira ati ndaguhevye, mu gihe wa wundi yakubwira ati nzokujana akaba yaciye gufata ku nguvu, mu gihe wa wundi yakubwiye gutya na gutya
arahira mbere n'izina ry'Imana imbere yawe maze araguhemukira, urakubwira ati nta kibazo ni wizire, ndakuzi mwana wanje, ndazi ivyo waciyemwo. Amarira yawe amaze gushika kuhoraho, none aragutabaye. Iminsi umaze kuri uwo musozi irahagije, ururuka none ugende utangure gushima, tangura amasengesho y'amashimwe, tangura amasengesho yo kubwira Imana ko uyishimiye, tangura amasengesho yo kutangura kubaho mu nyishu yawe. Hari igihe ushobora kubaho utaba mu nyishu yawe, tangura kumva ko utanguye kubaho mu nyishu yawe, tangura kumva ko ufise urufunguzo rw'inzu yawe, tangura kumva ko utanguye gushika hahandi Imana igomba gushika, kuko uno munsi ntabwo ari ejo, mugabo uno munsi uragira bishitse, uraragutabaye. Ubundi namubwiye nti tangura kuzana agakopo, yari umuntu atavyara, namubwiye nti tangura kuzana ka kantu baciramo, utaguye kugura za mpuzu za zindi bambara abamama bafise imbanya. Nivyatevye Uhoraho yabikoze. None ko Uhoraho yagukoreye vya bindi, mbega ntushobora no kwibuka? Ibukana cyagiye Imana yakugirira neza, ibukana cyagiye Imana yakwishura mu bihe bigoye, hahandi wagomba upfe, hahandi wagomba ushike ku manga, ariko Uhoraho yarakoze ivyo yakoze kandi vyaje kuba inyishu kuri wewe. Inkuru za Yosefu sinza kuzivuga cyane, ariko ngomba kugarukira ahantu aho Yosefu baciye bamugurisha. Mu nyuma Yosefu baramukuye mu kinogo. Ndiyumvira bamukuye mu kinogo kumbure Yosefu yaciye yumvira ati Imana ishimwe kwe, ati babonye ko bagize nabi rero bagira basubiza umutamana canke bariko barantebura, urabona abantu bavukana nawe. Mugazabona bamushize mu maboko y'abansi, bamushize mu maboko y'abandi bantu, atakira muramugurishije. Bari bafise imikuku, bari bafise intama nyinshi, nta ntama nimwe bagurishije, mugo bagurisha uwo bavukana. Bishire mu buzima bwawe ivyo wabayemo ni vyinshi, ndazi twohura wowe nshingira intahe ndende y'ubuzima bwawe. Hari igihe urira gatatu ku munsi nka cure y'imiti, mu gatondo saa sita no ku mugoroba, ariko rero igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije. Nkubwiye nti ntutinye, ntutinye, Uhoraho aragutabaye. Ubwo bwoba wabayemo ni bwinshi cyane, wamye utinya ati ndapfuye karabaye, ariko nturapfa, Uhoraho ari kumwe nawe. Ntutinye, Uhoraho aragutabaye. Nkuko yatabaye Abisirayeli bageze ku kiyaga gitukura. Hari igihe dusoma amajambo y'Imana ukayumva nk'inkuru cyangwa ukiyumva nka za sinema umuntu abona, mugabo iyumvire nawe ugeze nko kwitanganyika, nk'abantu baba ahantu hafi ya Tanganyika nk'imbo. Ugere hafi ya Tanganyika, hirya no hino ni misozi, inyuma haje abansi bari kwaguhiga kugira ngo bakwice, kandi ntabwo uri umwe wo kwinyegeza no mu gisaka, muri bihumbi n'ibihumbi. Ndakubaze, mu gihe cy'intambara byagenze gute kutapfuye? Ni ahantu Uhoraho yagukuye, byari bigoye, byari bimeze nabi cyane. Ntugire ubwoba, Uhoraho agira gutabara. Ntagira gutabare, ariko aragutabaye. Uti Jack, none Uhoraho aranzi, arakuzi neza, kandi ntutinye, kandi ntutinye, kuko umugambi agufitiye ni umugambi udasanzwe, kandi agiye kuwushitsa, kandi agiye kubwira neza. Wararize kenshi, waratakamze kenshi. Ndabona Yosefu bamushize mu maboko y'Abanyegiputa, bamugurishije. Kumbura yatangiye kuraba bene wabo n'amaso y'ikigongwe, araba ko bogira n'ikigongwe basi, araba ko bogira n'iciyumviro cyo kwiyumvira ko ari umuntu uretse ko baba bavukana. Waratakambiye abantu kenshi, warambambye,
uravuze ati ngirira imbabazi basi, ubwo hora wagira gutabara wenyine, wagira kwitabarira. Inkuru za Yosefu harageze aho akora ibwami, aba nk'icegera c'umwami. Simbandanye inkuru za Yosefu, ariko hora aragutabaye kandi akugiriye neza. Umuririmbyi ati mteule usiogope. Ntutinye, uhoraho aragutabaye. Ntutinye, uhoraho aragutabaye. Kandi ibyo umazemo iminsi uhoraho arabizi. Nagerageje kuvuga buke buke nihuta cyane kugira ngo ushobore gutahura neza ayo majambo ko ari rwawe. Amarira umazemo iminsi arahagije. Na rino joro urashobora kuba utarose n'itiro, uri kuriyumvira byinshi cyane. Mugabo uhoraho aragutabaye. Urashobora kuvuga ati Jack, mumaze kumumuriza kenshi ariko sindabona inyishu. Kumbure wahumurije ubwirwa ko uhoraho agiye kuzogutabara, none harageze. Uhoraho aragutabaye. Aragutabaye, byemere, aragutabaye. Reka dusenga Imana kuri uwo muntu wese yashoboye kumva n'amajambo. Imana imukomeze, imuhe inkomezi, maze ashoboye kugira ubushizi bw'amanga, ushoboye gutahura ko ari ibyawe. N'umuririmbyi ati nagateka kawe ko gushigwa hejuru n'uhoraho, ati usiogope, ni haki yako. Uragira kugirira neza kandi bose bazobibona. Kandi kenshi Imana mu kukwishura ni kwishurira kure yaho wabereye wagiriye ibibazo, aho nyine igomba kwishurira kugira ngo bose babibone. Imana ikugirire neza, vuga uti amen. Imana ikugirire neza, vuga uti amen. Reka dusenge. Mana data wa twese uvyagira hera hawe, ndagushimiye ko wagize neza uno mu mama uno mu papa bakabashoye kumviriza n'amajambo. Byari gukunda niba bari kwarumviza radio uno mwanya, byari gukunda niba bari ko barakurikirana amajambo yawe, byari gukunda kuba barahandi hantu kure y'iyi radio. Ariko Mana wagize neza barumva no majambo, wagize neza uno muntu araronka ino message
y'umwandiki ati ntutinye uhoraho aragutabaye. Mana ndamusabiye gukomezwa, umushikirize amasezerano yiwe. Ni kenshi wamusezeraniye, ni kenshi yumvise ijwi ryawe, ni kenshi yabwiwe ivyawe biciye mu buryo butandukanye, kandi yumva ko ugiye kuzogira icyo ukoze, kandi wamusezeraniye ko ugiye kugira icyo ukoze. Ariko none uno munsi mubwiye ko umutabaye. Ntabwo umubwiye ko uzomutabara, oya, ariko umubwiye ati uramutabara. Data, gira icyo ukoze mu bugingo bwiwe, gira icyo ukoze kuri uno munsi, gira icyo uhinduye mu mateka yiwe. Kahise kiwe karafise kabiranze, kazoza kiwe gahinduke kuva uno munsi, karangwe n'ibindi bitandukanye n'ivyo yaciye muri kahise. Yesu Kristo, gira icyo ukoze uno munsi. Ndazi ko ngiye kwakira intahe nyinshi z'ivyo ukoze uno munsi nyene. Mwami wanje, ndakwiteze kuko rino jambo ni ryawe, kandi wasezeraniye abawe, kandi ko no kubishitsa uzobishitsa, kandi ko ugiye kubikora, kandi ko wumvise amasengesho yabo, kandi ko wumvise amarira yabo, kandi ko ugiye kubikora. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu, amen. Mwariko muvugana na Jackson Nkeshimana. Ufise ikibazo urashaka ku telefone kuri 79 57 14 29 79 57 14 29 79 57 14 29. Turaza kuyaga vyinshi. Uhoraho aguhezagire.